Reka nongere ndamutse cyane abasanzwe badukurikirana kuri no buga rwacu no buga rwanyu B-Info Plus ndabaha nikaze mwa kino kiganiro cacu no munsi turi kwigenekerezo rya 2025 kwezi no kwa gatanu nyene uno mwaka turimo 2025 tuje kubabwira amakuru na cyane mu kanya gaheze uko twari tubabwiye ko tugira tugaruke ku mirongo y'urugamba kugira ngo tubabwire ingene vyifashe ku mpande zose ariko mu ntunge tubanze tugaruke kuri no nkuru yabaye kimomo novuga kiravugwa henshi agiye hatandukanye ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga yuko abasirikare b'igihugu ca Afrika y'Epfo cyangwa Afrika du Sud bamaze kugaruka neza na neza mu gihugu ca Congo. Ivyo bikaba bibaye inyuma y'imisi mike cyane batubwiye ko basubijwe mu gihugu iwabo ariko twamenye ko baba barashitse nuko batashitse ingene biro pri bakagaruka muri Congo. Ibiri mu makuru umusanguzi yaduteguriye aze kutubwira ingene ibi bintu vyifashe ndetse n'ibinyamakuru bikomeye nka The Great Race IC vyatanguye kwandika ino nkuru. Ayandi makuru dufise nuko bavuga yuko ino nkuru yo batanzwe n'umusirikare asanzwe abariza mu gisirikare cy'u Burundi ndetse anakora mu iperereza. Ibi biri mu makuru umusanguzi yashoboye kudutegurira neza na neza ata kibazo na kimwe giciyemo. Ndazi yo kino nkuru muza kuyitahura munayimenye ko vyinshi mutamenye. Rero murabizi simba ndumwe ndi kumwe n'umusesangozi muri studio kugira ngo atubwire vyinshi ariko imbere ko ndamuhakaze na karibu shimire cyane we muntu udukurikirana. Mbere ndenda gusaba gukora subscribe nyamutarabikora hama tubandanye tubabeshi bwana musesangozi. Reka ndamuze cyane abantu bose dukurikirana aho baherereye hose ndababwiye tisari nizere yuko umunsi wa Mungu canke dimanche iri kiragenda neza aho muherereye n'ivyo murimwo vyose. Bwana musesangozi ikaze ni gwawe kuri micro za B-Info Plus ndetse unatubwire ivyinshi. Amahoro cyane bwana journaliste, uragize neza ko mpikaze. Reka ndamutse abadukurikiranye aho bari hose nongeye no kubaha ikaze kugira ngo baze tubane muri kino kiganiro. Yes, ni kiganiro novuga ko cihariye ku bwa zino ngabo zo mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Hari ko havugwa amajambo menshi kandi zanavuzwe ko n'amajambo menshi muri kahise. Izi ngabo zo mu gihugu ca Afrika y'Epfo ndibuka yuko natwe ubwacu twakoze ikiganiro tuvuga uburyo zino ngabo zishobora kuba zidasubiye iwabo cyane gose bivanye ku kuntu ishavu bari bafise kuntu berekana bivanye kuntu president wa Afrika y'Epfo yateranya amajambo na president w'igihugu cy'u Rwanda aho mbere wabona ko nkiyo bari kuba bari kumwe bari gufatana mu mashati ndetse n'amakungu yaragize icavuga avuga yuko leta y'u Rwanda yavyitwemo nabi cyane gose mu gusuzugura zino ngabo za Afrika y'Epfo. Rero amakuru aje kuvugwa muri kino gihe nkuko bitangazamakuru byinshi bivuga ko iyi nkuru bikubikura ku gitangazamakuru citwa The Great Lake Ice aho ngo cavuze yuko umusirikare w'umurundi akorera iperereza yuko yoba ari we yasohoye amakuru avuga yuko ingabo za Afrika y'Epfo zagarutse gupambana kabisa muri Congo. Imbere yuko nza gutanga aho twe duhagaze ndashaka kwanza ngira ikintu mvuze ku bwa zino ngabo bwana journaliste cyane gose. Icambere na mbere novuga nuko nka hamwe izi ngabo byo bari byo koko zaje byo bari ibintu byiza cyane gose, byo bari ibintu novuga bizima kuko baba baje kubwumvikane cette fois-ci bwa leta yabo hamwe na leta ya Congo. Ibi rero sinibaza yuko byo bari ibintu byoba mu gifuri nukuvuga byomera nkuko uburundi turi proud nuko bari muri Congo. Abarundi turazi yuko ingabo zacu ziri muri Congo kandi ziriko zirakora ico zatumwe gukorayo. So nkamwe rero nizi ngabo za Afrika y'Epfo zoba zagarutse. Icambere nuko abo bitangaza sinibaza yuko byo bari bino bitangaza makuru bitandukanye turakora amakuru. Ico ni cambere. Kigize kabiri nibaza ko na leta yabo yovyemanga yuko yarungitse ingabo kuja gufasha
bagenzi babo mu gihugu ca Congo. So ariko kandi twibuke yuko perezida wa Afrika y'Epfo yavuze yuko ategerezwa guha isomo igihugu cy'u Rwanda mu kwihorera ingabo zabo zashoboye kugwa muri Congo. Aya n'amajambo yavuze rero byumvikane ko nka hamwe izi ngabo zoba zagarutse biboneke neza yuko ku rubuga rw'intambara ibintu byoba bigiye guhinduka, haje kuba revenge. Sinje kuvuga ko haje kuba revenge, nje kuvuga ko ibintu byoba bigiye guhinduka kandi bigahinduka cyane ku muvuduko muremure. Aha birazwi yuko igihugu ca Afrika y'Epfo arico gifise igisirikare ca mbere gikomeye muri Afrika kandi gifise n'ibikoresho rutura. Nibaze yuko rero nkamwe by'ukuri bo babaje M23 na RDF tugende na za UPDF n'abakenya n'ibiki, sinibaza yuko baba bagiye koroherwa. Magingo bari babijijwe yashu na Wazalendo gusa hamwe na FDNB. Aba bantu babiri bari babujije yashu umva babafatiye mu kanigo, biranka ko bahemba nako, biranka ko batenambuka baje inyuma, batangura gusubira nako baje imbere, batangura gusubira inyuma nk'ibirenge. Rero nka hamwe aba basaudien bo babaje by'ukuri aka M23 ko bakagiye kugaragara, ni inkuru mbi kuremva ko bakagiye kuja ahabona. Ariko kandi urabona yuko bagize ubwoba nabo, bagize ubwoba kuko iyi nkuru iriko iratangazwa cyane n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda. Nivyo biriko birayamamaza abyerekana yuko izi ngabo za Afrika y'Epfo ngo harama imvugo bakoresha zimbabaza. Baravuga ukuntu umenga sinzi batukana bakoresheje ikinyabufura. Bavuga ngo izi ngabo za Afrika y'Epfo ngo zaratsinzwe na M23 nkaho umenga baragwanye, ngo zaratsindiwe muri Goma, ngo rero ngo zigarutse kandi ngo bazifyonde. Izi mvugo ni uburenganzira bwabo kuvuga uko bashaka, mugabo ni imvugo z'agasuzuguro, ni imvugo zo kwerekana yuko nubwo babaje ataco bazomara, ataco bazoshikako. Ariko jewe ndahamya yuko nkamwe by'ukuri bo baje nk'igihugu ca Afrika y'Epfo batagarutse mu butumwa bwa SADC canke ubwo aribwo bwose, ndabona yuko ku rubuga rw'intambara ibintu bizoba bigiye guhindura isura kandi bizoba bigiye kuba bibi cyane gusumba uko byari bimeze. Bona musesanguzi, ariko ntunge manze ndagusubiza inyuma gatoyi. Watubwiye yuko ubu izi ngabo za Afrika y'Epfo ziba zibarizwa mu gisagara canke mu buseruko bw'igihugu ca Congo hasanzwe ariko harabera imigwano, zibaye bugaruke inyuma yo kugenda bavuga ko zakubiswe canke zatsinzwe b'abanyarwanda nko kwaroje kubivuga. Mbega inyuma yo kuva muri Goma zaciye zerekeza he zoba zagarutse mu gihugu ca Congo gute? Bona journaliste ntundengera karimbi nanje sinigeze mvuga ko ziri muri Congo, ariko ibinyamakuru byinshi byabivuze. Navuze ko ibinyamakuru byinshi biriko bivuga yuko zino ngabo zagarutse muri Congo. Mbere haro n'ibinyamakuru bivuga yuko zino ngabo zitarashika muri Congo, ahubwo ziri mu Burundi. Nuko ibitangazamakuru bivuga biremeza yuko zirashikayo, bavuga amakuru yo kwishigikira banabyemeza. Ariko nkuko wari ukibajije, mu bisanzwe izi ngabo za Afrika y'Epfo zari mu butumwa bwa SADC muri Goma mu gihugu ca Congo, zivayo zaciye mu gihugu cy'u Rwanda n'ibikoresho byabo zerekeza mu gihugu cha Tanzania kugira ngo zishobore guca zibandanya zija mu bihugu byaje zivamwe. Ingene rero zoba zarashitse mu Burundi nkuko bamwe babivuga canke zoba zarashitse ku butaka bwa Congo, ayo makuru jewe ntayo ndaronka. Ariko kandi burya bantumye kuyarondera kugira ngo dutange amakuru yizewe kandi atohojwe neza. Ico navuze nka hamwe izi ngabo mu vy'ukuri byoba ari byo ziba zagarutse, navuze ko ibintu biza bigiye guhinduka. Ibintu bizoba bigiye guhinduka no guhindura isura kandi bibe bibi cyane kuri iyi M23
na RDF. Ego bwana musesanguzi turangiza ikiganiro cyacu ne navuze ku bijanye n'umusirikare bivuga yuko yoba ari we yatanze iyo nkuru umusirikare w'umurundi akora mu iperereza mbega ivyo vyo bivuga ko iki nk'umusesanguzi bwana journaliste biravugwa yuko ingabo cyangwa se intumwa z'igihugu cya Afrika y'Epfo n'iza Congo n'iz'u Burundi bagiranye amanama menshi cyane gose menshi kabisa. Ivyo nabisomye kuri kijya gitangazamakuru the Great Lake Ice bavyanditse aho rero baca bavuga yuko amakuru ashobora kuba yasohowe n'umusirikare w'umurundi asanzwe akorera iperereza. Kuvuga ngo umusirikare w'umurundi ni wasohoye ayo makuru nta cyemezo batanze, sivyo? Ni nkuko iyi nkuru bashobora kuba bayiyandikiye hama kugira ngo bayihe confidence igire inguvu bagaca berekana source iyo yavuye, ariko kandi ni nkuko iyi nkuru ishobora kuba rukuri, ntabwo twoyiharira kuko twebwe ntidufise iyivuguruza. Niyo mpamvu tutagomba kuyemeza cyangwa ngo tuyihakane, ariko gusa nimba ari umusirikare w'umurundi yasohoye iyi nkuru wumve ngo yabaye ikimenabanga, yabaye ikimenabanga, cyangwa usanga ari muri babandi bafise double identité bajya ivyunguka nk'aba FRDC vy'umwansi kugira ngo badandaze igihugu cabo. Ivyo nta muntu yobihakana kuko ushobora gusanga kare mu mene ari nako kari mu ntama. Ariko aho ngomba gutera umusumari, iyi ni nkuru nanje nandise ndabisubiremo, navuze ingabo za Afrika y'Epfo ntabwo zishobora kurekerana ibintu uko. Dufatiye ku kuntu zasuzuguriwe muri Goma n'igihugu cy'u Rwanda, amajambo novuga y'uruterasoni yavuzwe kuri zino ngabo za Afrika y'Epfo na president wabo bamufata nabi, bamufata nkaho mengana igishambara kiboze. Nanje ubwanje naravuze yuko bino bintu badashobora kubirekera, ntibashobora kwemanga kano gasuzuguro ngo baguma basuzugurika okuraho. Je ndibuka ko navuze nti nubwo batoca muri Congo bazorondera izindi nzira bacamwo kugira bashobore kwihora no gucecekesha igihugu cy'u Rwanda kugira ngo nikigume cerekana yuko kiri hejuru cyane y'iki gihugu cya Afrika y'Epfo. Asante sana bwana musesanguzi, twayaze vyinshi amakuru tubahaye simake, nizere yuko abenshi bashoboye gutahura ibigiye bitandukanye. Rero bwana musesanguzi, reka ndagushimire, nizere yuko tuzakongera kubana no mu bindi biganiro. Yesu yakoze cyane bwana journaliste. Iyi nkuru dushikirije abadukurikirana, nibaza ko twazushatse kubereka ingene ibindi bitangazamakuru biriko birashikiriza aho bimwe bitanga byifitiye confidence kandi mu by'ukuri ata makuru y'imvaho bafise ava kuri source. So tugiye rero kuyoga ko runono tuyice ijya nino vuba cyane, turaza tuyitange mu buryo bwiramvuye tuyitangira n'ivyemezo. Reka rero nanje nike abantu badukurikiranye, nizere ko tuza kongera mu bindi biganiro byacu kabisa nko mu vyumvise ko umusesanguzi yivuze, kandi nanje ndabike abantu nizere yuko twongera kubana cyangwa kongera no mu bindi biganiro. Bye bye.